Abalewi igice ca 20. Ibihano by'abaciye mu byagezwe. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti, nihagira umuntu wari we wese ari wo muri mwebwe Abisirayeli canke w'umunyamahanga aba muri mwebwe azoshikanira Moleki uwo mu bana biwe, ntazabure kwicwa. Abo muri ico gihugu baze bamwicisha amabuye, nanje nzohoza igitsure kuri uwo muntu ndamurandure mu bwoko bwabo, ndamuhoye gushikanira Moleki wo mu bana biwe. Akanduza hera hanje agatukisha izina ryanje ryera. Ariko abantu bo muri ico gihugu nibirengagiza uwo muntu yashikaniye Moleki wo mu bana biwe ntibamwice, jewe ubwanje nzohoza igitsure kuri uwo muntu no ku muryango wiwe, ndabarandurane mu bwoko bwabo n'ababiganye muri ubwo bumaka bwo guhurumbira Moleki. Umuntu niyirukira abahamagara imizimu n'abamenyi akaja kubaraguza akabahurumbira nk'ibimaka, nzohoza igitsure canje kuri we ndamurandure mu bwoko bwabo. Nuko mwiyeze mube abera, kuko nduhoraho Imana yanyu. Kandi ntimuze mwitondere amabwiriza, kandi muze mwitondere amabwirizwa yanje muyashitse. Jewe Uhoraho ni jewe mbeza. Umuntu wese azovuma se canke nyina ntazabure kwicwa, ko azoba avumye se canke nyina amaraso yiwe niwe azokora. Umuntu niyasambana n'umugore w'uwundi agasambana na muka mugenzi we, uwo musambanyi niwe musambanyikazi ntibaze babure kwicwa. Uryamanye na mukase aba yambitse se ubusa, bompi ntibaze babure kwicwa, amaraso yabo nibo azokora. Umuntu niyaryamana n'umukazana wiwe, bompi ntibaze babure kwicwa, bazoba bavanze ibidahwanye, amaraso yabo nibo azokora. Umugabo yenze uwundi mugabo bwa mugore, bompi bazoba bakoze ikizira, ntibaze babure kwicwa, amaraso yabo nibo azokora. Umuntu niyabira umukobwa na nyina, kizoba icaha gikomeye, atatabwe mu muriro ubwiwe nabo, kugira ngo ntihaze hagire icaha gikomeye kiba muri mwebwe. Umuntu niyaryamana n'igitungano ntazabure kwicwa, na nyagitungano naco mucice. Kandi umugore canke umukobwa niyegera igitungano akaryamana naco, muze mwicane naco, ntibize bibure kwicwa, amaraso yavyo nivyo azokora. Umuntu niyenda mushikiwe basangiye se canke nyina bakarabana ubwambure, kizoba ari igihemu giteye isoni, baze barandurirwe mu maso yabo ubwoko bwabo. Uyo ko azoba yambitse ubusa mushikiwe azogibwako no kugabitanya kwiwe. Umuntu niyaryamana n'umugore akiri mu muhango wiwe akamwambika ubusa, azoba yambitse ubusa isoko yiwe, na wa mugore azoba atwikuruye iyo soko y'amaraso yiwe, bompi baze barandurwe mu bwoko bwabo. Kandi ntihaze hagire uwambika ubusa nyinabo canke inasenge, uzokora atyo azoba yambitse ubusa bene wabo, bazogibwako no kugabitanya kwabo. Umuntu niyaryamana na muka se wabo azoba yambitse ubusa se wabo, bazogibwako n'icaha cabo, bazopfa ari imponyi. Umuntu niyacikiza muka mwene nyina, bizoba ari ukwiyanduza, azoba yambitse ubusa mwene nyina, bazoba imponyi. Ingene Abisirayeli bakwiye kuba abera. Nuko rero muze mwitondera amabwirizwa yanje yose n'ivyagezwe vyanje vyose, muvyumvire, kugira ngo igihugu bajanyemwo ngo muhabe ntikize kihave kibadahwa. Ntimuze mugendere mu migenzo y'ihanga ngira nze nirukane imbere yanyu, kuko ivyo vyose ari vyo bakora bigatuma mbanka urunuka. Ariko mwebwe narababwiye nti, ni mwebwe muzokwegukira igihugu cabo, kandi nzokibaha kibe icanyu. Ico gihugu gitemba amata n'ubuki, ni jewe Uhoraho Imana yanyu, nabatandukanije n'ayandi mahanga,
Nico gituma mukwiye gutandukanya ibihumanya n'ibidahumanya mu bitungano no mu bikoko, n'ibihumanya n'ibidahumanya mu bisiga no mu nyoni. Ntimuze mwiyandurishe igitungano canke igikoko canke igisiga canke inyoni canke icikwega hasi ico cose arivyo nasobanuye mu bindi, mumenye ko bihumanya. Kandi muze mumbere abera kuko jewe Uhoraho ndi uwera. Kandi rabatandukanije n'ayandi mahanga ngo mube abanje. Umugabo canke umugore bahamagara imizimu canke bakaba abamenyi ntibaze babure kwicwa, baze babicishe amabuye, amaraso yabo nibo azokora.